murakoze cyane. Ishyirahamwe ryacu Building and Multi Business Company ni ishyirahamwe rikorera mu gisata cy'ubwubatsi, tukaba dukora ibintu byo kubaka n'ibindi byose bijyanye navyo, harimo nk'ivyigwa bitandukanye gushika umuntu arose inzu abamo canke ishyirahamwe rinaka arose inzu ribamo. Twatanguye ku byo shange mu 2012, ni kuvuga yakujije neza imyaka 5 ririko rirakora muri bino bintu bijyanye no kubaka. Iyo umuntu aza afite umugambi aratubwira ati ifise umugambi wo kubaka inzu imeze uko nuko tuca tuyimucapurira tukakora devi yayo, ari inzu isaba uruhusha rwo kubaka bimwe bita permis de construire, tukagenda muri urbanisme tukabikurikirana tukamuha permis itomo iri ngaho, nuvuga nta mastress agira. Hanyuma hageze kubaka naho turatunganya ibikorwa byose byo kubaka, abo bimba bose, abo basiga bose babarabishira hamwe ryacu. No kuvuga umuntu aduha akazi ntakeneye kuvuga ngo ngwisema ndoizana gute ngwiki, twegesha tuvuga duti duha iryo banga ryose tukagikorera tukamibina dutumye emwe biheze atakintu na kimwe kibuzemo. Yego no kuvuga nk'ubu uye turashaka kubaka fondation y'ikintu, hamari nk'inzu tukahera muri fondation tukaduza impome tukasakara inzu tukayisiga tukayitera imiryango, ibintu nk'ivyo byose, hanyuma inzu twayimuheze. Maze kubona imwe ni kwashika ku mashanti ya mwamba maze kubibona, mugabo urumva dutanga projet heze iyo umuntu afise uburyo bwo kubikora. Muri market tuge ibiciro bivana bwa mbere n'ukuntu umugambi umeze. Hari abantu bazavuga ati mfise amahera menshi yatubutse shaka kubaha ikintu cida cyane, abo rero umva turabagirira ivyigwa bihuye n'ivyo bintu bifuza. Hariho n'abandi bantu badafise uburyo bukeyi akavuga ati mfise uburyo bukeyi ngomba kubaka indisanzwe, mugabo sinumva ko nopfa kuyipupagura ntavyiteguriye. Ni munteguriye ivyigwa hanyuma munyubakira inzu yaya, nawe nyene numva cyo tumugirira bivanye n'ukuntu angana mu vy'uburyo. Rero ivy'uburyo bivana n'umugambi gwo umuntu agomba gukora wariwe, mugabo mu bihe byose numva ko usanga twebwe dufise ibiciro vraiment bimeze neza bisiguritse. Abantu nico gituma ubona bagenda bakazana n'abandi. Rero ibiciro byacu bimeze neza. Hanyuma gusa mu kurihana iyo umuntu turiko turamukorera projet, hariho ukuntu twege turatanga tumwe tugeze kuri fondation twaragize ivyigwa tukamubwira ati fondation izotwaraye agatanga budget ya fondation, hajya turi mu kuyimara agatanga budget bikurikira ngo twegeranye ibikoresho turihana ku matranche. Rero bakadutera ku matranche gushika le travail iheze. Reka mvuge ibyo twakoreye abantu bavuga bazwi cyane banini twakoreye nka centre de santé mu Kamenge, hanyuma tugahita bikurikirana. Twarakoreye kandi Brarudi, twarubatse ikigo cya Brarudi cyo mu Kayanza turagisubiramo kijya kigo muhace mu Kanari cida twagisubiyemo. Twarakoze kandi nk'uda gakora ikigwa cya societe bita BBS, bariko bagomba kwagura inyubako zabo, dukaba gusubiramo ivyigwa twabikoze. Itide twarayitanze mbere biriko birubakwa. Okay. Rero abo n'abantu banini twakoreye ibintu bikomakomeye. Ahandi maza kubona des étages z'abanyagihugu basanzwe, mugabo urumva noshima kabwira ivy'amamezo by'amasosiyete, ibindi maza kushaka kubibona. Yego tuge intumbero hanini yatumye dushinga no shira hamwe twakoreye muri bino bintu byo kubaka nivyo twayize mu ishuri. Hanyuma rero umuntu aravye akabona byo kuri kukuntu basokuru bacu babikora hari bikwiye guhinduka. Twasanze hari ibintu bikwiye guhinduka kubera yuko usanga hari gihe nk'abantu bubaka ugasanga twarabonye abantu benshi nk'abantu baba mu mahanga. Twasanze abantu benshi bavyibigwamo, abantu bubaka baba mu mahanga kubera yuko abantu babubakira mu bintu menga byo muntu yitwe bidatomoye. Ndavuga ati twoza systeme iri clair ituma umuntu aduha akazi ashaka kudukurikirana neza ahari hose, turabona ko abantu bokoresha ibintu vyiza turabikora. Rero hanyuma ikindi nuvuga cida ku kibazo twadanye igihugu, abantu benshi barafata amahera menshi bakasha migambi itateguwe kwera kumbure batinya menga vye bazimba. Tugire twaregera abantu benshi afite imigambi yo kubaka twabasiga ati burya twobategura neza kandi bitabazimvye. Ubu rero abantu benshi ari bakamazu bagize n'ivyigwa bimeze neza kandi twatwizeye ko n'abantu babakinga bazobibamo. Iyo ni inyungu ku gihugu. Rero novuga ngo igize umuntu ari hose ubu ntatinya. Mwabonye ko dufite n'amakamera, umuntu yaba ari muri Amerika waba ari Buraya uduhaye akazi ubuzi ko kwisegonda udukurikirana. Ntukeneye gutuma umuntu mwibanga ugenda ngo areko batanyivye.
ubuzi ko ashaka minute ibyo turiko turakora wewe ubimenya. Hanyuma abo tumaze gukorera barabatugira amatemonyage bakabwira abandi baduha akazi bashasha bati buryo ujya muntu mpaye akazi ni mwiza, ati natwe yadukoreye akazi badukoreye ibi nibi bikagenda neza. Ivyo rero turabishozwa na equipe dufise y'abafundi n'abantu ngaha mu biro bakora ivyo vyigwa bakurikirana ro projet bagategura tuske umukiriya wacu abakeneye. Ego okay, urumva iyo muratanga ishira hamwe cyane nkategura ko twari turi des ingénieurs tuzanye ama idée nkamwe ndabwiye guteza imbere ibintu afise umugambi muremure. Rero dufise projet ndende mbere y'ubuzima bwacu bwose, suvuga ngo ni ibintu no project mu munsi umwe, mugabo muri imyaka 5 ndavye abantu barakunze cyane ibyo twakoze kwa kwatangiye tukiri bato, gutwaraguza imiduga, ubuye wana amaordinateur aruzi ibiro, umufundi wese umuengineer wese arafise ordinateur akorerako kandi imeze neza igezweho, turafise ibyuma bisohora ibyo twakoze. Rero novuga yuko mu bisanzwe abantu barakunze cyane ibyo dukora, nico gituma byateye imbere. Twize ikibazo guma bikunda cyane tugakora n'ibintu byinshi cyane tutarashika muri kino gihe. Ku masosiyete bwa mbere yego hari amasosiyete akora nk'ibyo iwacu, no mwabonye ko twege hari akabijya kumbure dushiramwo mukono dukora. Bwa mbere amasosiyete turahimiriza yuko abatumbera bafasha gukora ibintu byiza. Umuntu ari ndaza aguha n'umuengineer muri entreprise by'ukuri akahungukira akabona ati nungutse, ico ni kimwe no saba. Hanyuma kuvyerekeye abantu zera nabo abafise imigambi yo kubaka badutumbere bahera ubwoba ntibasure kubihomberamo. Umuntu ntafata miliyoni jana ziyo ngapfe kudushira mu bintu yirohe atazi ibyo muzomushikana kandi gushaka kwitegura, cyangwa afata amahera ashire mu bintu atazi rore zitazoronka. Twenga umuntu yubaka inza yize ukuntu izozisa, tege umuntu yadutumbereye tumbwira tutuma twakinzisa gutya, no kuvuga afise uburenganzira bwo kutubwira ati mwarampenze mwanyu bakinzu itameze nkuko twavuganye. Urumva rero abantu badutumbere bashoboye gukora ibintu byiza. Mwabonye aho dukorera dukanga muri Asiatique aye musi ya Saniri mu nzu yitwa Makerere House. Itelefone ziriko kuri site yacu no Facebook. Yego umuntu akeneye nko kudukontakta yo ishora kutwandikira kuri page yitwa Building and Multi Business Company, canke akaturondera kuri site yacu bmbc.bi. aho se ashobora kuca atubwira amakuru akeneye nimba zo dufasha tukamufasha. Byose twabigize kugira ngo abantu aho bari hose bumve ko bisanze muri projet zabo. Rero niho turi ntihagire umuntu asubira kumva hagaritse umutima, cyane nk'abantu bari kure muri za Buraya, bari za Amerika, za Australia. Mwabonye ko twakoreye abantu bari muri za Zambia, hari bari muri za Australia, bakora muri diaspora za Buraya. Rero n'undi muntu wese ari muri ibyo bihugu yifuza kugira projet yiwe nadutumbere ntavuge ngo bonyiba. Hariho n'abantu bamaze kwibwa n'imiryango yabo babahenda ngo turabishoboye inshuro nyinshi. Hena abantu kwe kwaje nk'inyisho kuri ibyo bibazo byose baba bafise, turabireka n'amatemonyage ugasanga umuntu twarungitse ko barabana hari buraca nkeye. Turabaye kaze rero izo nzego kwera tufatina kandi ko turakora. Izo nzego rero ziratuzi. Iyo ngiye nko muri laboratoire nationale ngiye nkomba kubaka etage nkabwa nti ngomba muze kungira ivyigwa vy'isi, no kuvuga tuvuze duti ni entreprise BMBC. Urumva babazi ubaganye wareho rero baratumenyereye niyo mbere vyihuta kubera abantu batumenyereye. Urasanga byukuri babidufashamo kwazi ko twamatiko turakorana ibintu byabo keshi. Mwabonye amafoto turi kumwe nabo ahantu hariya. Rero izo nzego nko muri laboratoire nationale baratuzi, muri urbanisme baratuzi kandi natwe kwa tukoranye igihe turazi dusaba. Iyo umuntu aduhaye projet imwe turamenye tumutuma kugira ngo aronke uruca kubaka n'ingoga kubera ko tumenyeranye. Ego intambamye zirimo kubera yuko ubwa mbere abarundi benshi ntibaraha agaciro ibintu byo kubaka. Umuntu asanga afite miliyoni 100, amajana 200, mugabo gatora umuntu adafisemwe formation acanke imbere atakimuranga afise akamuzeza akazi ibintu bye bakabita, gasanga afata kaba engineer bose amasosiyete yose yubaka arayaba escrow. Tugere keshi hari abantu dufata nk'aba escrow kubera gusa hari umuntu umwe yababeshe umufundi engineer agashavuga ati nabandi bantu bose nibyo. Rero ico kirashika. Hanyuma ikindi naco nico ko abantu bamwe bakengera uruhara rwacu. Umuntu agapfa kubaka inzu itagira n'igicapo kubera ari ku muco hari umuntu afata ikaramu ngo shaka icyumba kimeze gutya. Abantu rero tuko dukora kugira ngo abantu batangure ko
udashukwiye gushora amahera menshi mu bintu bitateguwe. Ico ni ikindi kintu nova gishika. Hanyuma ibindi bishika navyo bisanzwe ni ivyuko abarundi badafise uburyo bwishi. Benshi barazana imigambi ngaha ikamara imyaka 5 twarayiteguye itarakorwa, ikamara imyaka 2 itarakorwa, abandi tukayitangura nabo nyene ntikogwe kubera yuko bwa buryo nababwiye usanga abarundi dufise atari kirenga umuntu adarasaba credit. Rero ikazo c'ubukene igihugu gifise muri rusangi natwe biratugira ko ingaruka mbi mu kazi kacu. Mugabo ivyo ntibiduca intege kubera hariho benshi dukiragerageza kuguma twizigira, cyo bituma twashize kuri bya nababwira. Hanyuma kandi turiteze yuko muri kazozi igihugu kizobana kigira inguvu, abacu nabo bakagira uburyo tukakubaka n'ibindi bintu bigezweho nko bijya bikomeye bihugu. Yego bwa mbere hoho nibyo twege ntidusubirira umuntu twatiko turubakira mu kugira ngo mu vy'impusha. Mugabo umuntu atwituye ari nk'umuntu aba mu mahanga turamubwira ukuntu amakenga yogira, tukamubwira ipapuro akwiye kubanza kuverifya. Twabonye nk'uko tuzadugurisha ama parcelle y'abantu misiza kuri rya rubuga rwacu internet. Rero ubwo abantu bamenye gukorana n'abantu bafite amatongo, turamenya duti itongo twogyubakamo cyangwa umuntu twamubasaba no papuro nuru cyangwa agomba kuba kahitaje kugira ngo ntibize kwega ingorane, twamusaba akawondera uruhusha tukayimufashamo kwamusaba gasanga ari kuri n'ibintu. Yego ukoranye n'inzego za leta mu by'ukuri musangwe nta ngwara nyinshi zishika, niyo zoshika leta iragutahura. Bikunda kuba kubera gusa usanga umuntu yakoze adafite izo mpusha nyene zemewe n'amategeko akicishiriza hiwe. Rero nico gituma tugereza kwereka abantu uti ufise umugambi wo kubaka n'imiburi buri fata umwanya utegure, raba ko ahantu hemewe, baza ahana ure ko ahantu hemewe. Raba turagufasha muri ivyo. Yego tugiye umuntu ratwizigiye akatuma ibikorwa ibindi kesho tarabimukorera. Nta muntu akazi mu biro ngo araje ngo kuraba ngo kuntu ngo tuko turakora. Equipe ni je ndayirongoye, je ni kwa David nta makuriro, ni je ndongoye ino shira hamwe. Mu dukorana harimo okay ma secrétaire, harimo kandi witwa Niyonzima Rome, ni mu engineer acapura byo ntumora mubona hirya no hino kuri internet, abaje ngaha naho kubira barayibona. Hanyuma hari witwa Emmanuel Nashobaha, nawe akora ibyo bita metre. Burya iyo doje gucapura twagira ivyuga byose atusha do umuntu yevariwa amahera birimo kugira duce tubwiranye n'inzu inzu ya dutwara amahera nayo. Abonye bimurengeye akatubwira ati subiramwo le plat amahera ntawe no shora kuronka. Bikorwa rena Emmanuel. Hanyuma hariho uwo bita Jean Dodier, n'ubujya mwabonye akoresha kamera. Ujya nawe iyo tuko turakora ibintu by'abantu azara kamera kubera benshi twakorera baba bari hanze bindi bihugu, tukabashira ama video n'amasanamu akoze neza kugira ngo bashobore gukurikirana neza umugambi wabo kuri kuragenda kumanya ku mwanya. Rero turondera n'ibikorwa ukuntu babingana abone kwitaba consultant. Hage usanga dukeneye abantu benshi bya ibintu byihuta. Hari gusanga hihuzi aba engineer ngaha abo nabone kwita clé keshi turi kumwe ngaha. Turi kumwe ngaha nivyo no ushaka kuvuga. Hanyuma mwabonye ko tafise equipe mikwiye tusa. Rero no abatwitura borema turapanze neza ku buryo umuntu ashaka kumva ko atekanye. Ndabashimiye. Murakoze namwe.